Baramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye Imana kandi ko ngiye kugirirwa ubuntu kuba turi hano no munsi kugira ngo dushishikare kwibukanya ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tuvugana ku ijambo ry'agakiza uko tukaronka. Nzera ko dusa n'abariko barasozera ko ntawe bivuga byose by'agakiza. Buheruka ko turavugana ku kwezwa, hanyuma twarabonye ko ukwezwa atari ikintu kiba umunsi umwe, ari igikorwa kibandanya mu buzima bwacu bwose igihe tukirindiriye ko Yesu agaruka. Kandi twabonye yuko ukwezwa ubundi gutangura umunsi umuntu atsindanishirizwa, ni ukuvuga umunsi yemeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Akakaba ukwicuza mu mutima wiwe ko kumva ko ari umunyabyaha yababaje Imana, kumva yohindukirira Yesu. Ni ukuvuga gutsindanishirizwa guca kumugira ko guca k'ubukwiwe, abatsindanishije muri uwo mwanya kuko acagira ukwizera Yesu. Bigereranywa ko n'ubwo gutsindanishizwa tuguhabwa utaranabimenya, utarumva n'ijambo ry'Imana, ariko igihe wumvise ijambo ry'Imana ukizera hanyuma ukihana, ugutsindanishizwa ko kubaye ukwawe. Amen. Rero twarumvise tugitangura ko gutsindanishirizwa ari nko kugigwa umwere, kugigwa umwere, kuharugwa ko atacaha ufise. Ariko iyo ntambuko igakurikirwa n'izindi ntambuko zikurikirana n'umuntu yavutse ubwa kabiri, ni ukuvuga zigaragara ku muntu yavutse ubwa kabiri, canke ndetse zituma avuka ubwa kabiri hanyuma akabandanya akura. Twarumvise guhamagarwa canke gutumirwa kumva ubutumwa bwiza, hanyuma hakabaho kwihana canke guhinduka canke guhindukira, ukava mu nzira yari mugahija mu nzira nziza. Ivyo bigaca bituma umuntu aba umuntu avutse ubwa kabiri. Amen. Twarangije turiko turavuga ko inyuma yo kuvuka kwa ubwa kabiri umuntu atereye iri ntambuko yo kuba muri Kristo Yesu. Canke kwifatanya na Kristo. Amen. Kuko twabonye ko iyo umuntu avutse ubwa kabiri kubwo kwizera Yesu Kristo, aba amaze kuba umwana w'Imana. Ubu umwana w'Imana no kuvuga aba amaze kuba umuraganwa cyo kimwe na Yesu Kristo.
dizer que ele já é herdeiro junto com Cristo. hanyuma rero kugira ngo ube umwana w'Imana Então, para se tornar filho de Deus, ni ukuvuga urondera gusa na Yesu Kristo. Amen. tu procuras ser igual a Cristo. Iyi niyo ntambara turwana iminsi yose. Então, esta é a guerra que nós travamos. Canke niko ukwezwa bisobanura kurondera gusa na Yesu. Então, é o significado da santidade. Ariko muri iyo ntambwe kugira ngo Ser igual a Jesus. umuntu ase na Yesu cyangwa ashushanywe na Yesu, Mas para quem ser igual a Jesus ou ter a imagem de Jesus, ubwirizwa kubanza gushushanywa nawe no mu mibabaro yiwe nayo. primeiro deves procurar ter a sua imagem na dor também, no sofrimento. Reka dusome imirongo mikeya ngaha murabe. Alguns Hariho Abaroma Romanos, igice ca gatandatu ku murongo wa gatatu, capítulo 6, versículo 3. turasoma tunyarutsa. Vamos ler rapidamente. Turabe uko ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye no gushushanywa na Yesu Kristo. Vamos ver o que a palavra diz em relação à semelhança a Cristo, ou ter a imagem de Cristo. Reka ntituza gusoma byose, ariko ufise umwanya urasoma uhere ku murongo tuvuge uhere kuri uyu murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 10. Não vamos ler tudo, mas se tiver tempo, pode ler a partir do primeiro versículo até o 10. Ariko reka ubu dusome umurongo wa gatatu ugeze ku wa 4. Mas agora vamos ler só o terceiro e o quarto versículo. Avuga ngo canke ntimuzi yuko twese ababatijwe kuba muri Kristo Yesu twabatirijwe kuba mu rupfu rwiwe. None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese abe ariko natwe tugendana ubugingo busha. Amen. Romanos capítulo 6, versículo 3 até 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Reka dusome n'umurongo wa 5, harimo ijambo rikomeye ngo ko twakoranirijwe nawe n'ishushanyo c'urupfu rwiwe, tuzokoranywa nawe n'icukuzuka kwiwe naco. Amen. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também nos seremos da sua ressurreição. Amém. Muraza kubandanya musomeye amajambo umwanya ni muto ntitwosoma yose, ariko ikintu gikomeye ngaha Pawulo yariko aravuga Mas a grande coisa que Paulo falava aqui ni iri banga rikomeye ryo gushushanywa na Yesu Kristo. é este segredo de ser semelhante a Jesus Cristo. Ico twovuga ni iki, sinzi ingene nokivuga, mystère. É mistério. Amen. Ibi umuntu biragoye kumva dukoresheje ubwenge bwacu, É impossível entender usando a nossa mente. uko sinzi ukuntu Pawulo yabitahuye, ariko murumva ko ari ukugereranya Porque nós sabemos como Paulo entendia isso, mas era estava tentando ukubatizwa kwacu no gupfa kwa Yesu. considerar o nosso batismo e a morte de Jesus Cristo. Amen. Turazi ko gucungurwa kwacu kwabaye kera twe tutarabaho. Sabemos que a nossa salvação foi muito antes da nossa existência. Ariko ivyo bikatugira ko ikimazi bikadukiza kubera ukwizera, nk'uko twabonye muri bwa buryo bubiri bwo ukwizera. Mas isso serviu para nós de valor por causa daquela nossa fé. Kwizera ko ijambo ry'Imana cyane cyane rivuga ko Yesu yapfuye akazuka apfiriye abanyabyaha kandi ko ari wadukiza ari ukuri. Creio na palavra de Deus muito mais porque disse Jesus é que se entregou e morreu para nós. Hanyuma no kumwizera
e também crer nele. mu buryo bwo kumushyiramo ibyizigiro, ukumva ko ubuzima bwawe bwose wobumuha kuko ashobora kukurinda cyangwa kukuzigama cyangwa ari kuziga ubugingo. De maneira a colocar toda a nossa esperança nele. Ibyo rero ni ariko ndavuga byo kuba twapfanye na Yesu ni ubundi buryo bwo kwizera icyo Yesu yakoze. Amen. Então, isso que eu dizia, estar morto com Jesus Cristo é outra maneira. Iki kimenyetso cyo kubatizwa turabizi. Este sinal de batismo, Kubatizwa ni ukuvuga kujya kwibikwa mu mazi. aquele batismo, ser mergulhado na água, Bisobanura ngo umuntu arapfuye quer dizer que a pessoa morreu hanyuma arahambwe nk'uko Yesu byagenze, e foi enterrado, como aconteceu com Jesus. hama akazuka Depois ressuscitou, ngo afise iki? tendo o quê? Tendo o quê? Akazuka ari musha, Ressuscitou sendo novo. ngo natwe ngo aha yavuze ngo natwe tugendana ubugingo busha, ni ukuvuga afise ubugingo bushasha. Aqui diz que nós também caminhamos numa nova vida, quer dizer, que temos uma nova vida. Ni ikimenyetso gikomeye cyane. É grande sinal. Amen. Amém. Kandi murazi hariho inyigisho nyinshi ku bijyanye n'umubatizo, Sabe, há muitos ensinamentos em relação ariko ao turizera mas nós queremos yuko kubatizwa mu buryo bwo kwibika que ser batizado da forma do mergulho ari wo mubatizo Bibiliya idushingira nta, kuko ufise ikimenyetso gikomeye cyane. Amen. é o batismo que a Bíblia testemunha. Ico rero tubonye ngo bigereranywa no gupfana nande na Kristo, Então nós vimos que isso é comparado à morte, ukazuka utari wa muntu wake ari umuntu mushasha. ressuscitar, não sendo aquela pessoa antiga, mas sendo uma nova pessoa. Ubu ni uburyo bwa mbere bwo kwifatanya na Kristo, Então, de uma maneira a se unir com Jesus. ariko hakabaho n'ubundi buryo bwo kwifatanya na Kristo. E existe uma outra forma de se unir a Jesus Cristo. Aha kuri uyu murongo twabonye ngo tugendana ubugingo busha, ngo kuri uyu murongo hepfo Aqui no versículo abaixo, ngo abe ariko natwe tugendana ubugingo busha. diz que assim andamos nós também em novidade de vida. Ni ukuvuga ntituba tukiri ba bandi ba kera, Não somos mais aqueles da ariko forma tuba twabaye bashasha mu bugingo bwacu. mas nós nos tornamos novos em nossa vida. Amen. Muribuka bya bice bitatu twahera ko tuvuga Lembra bigize daquelas umuntu. partes que compõem o homem, como nós dizemos, Impwemu ni iki? Ubugingo o espírito, n'umubiri. e a Amen. Aha turiko turavuga ku bugingo nabwo ukuntu buhinduka, Aqui falamos então ni ukuvuga mu vyiyumviro by'umuntu, no pensamento, mu gushaka k'umuntu, mu maemoso y'umuntu aba mushasha. nas emoções da pessoa, ela torna-se nova. Hanyuma ntibigarukira ngaha. Isso não para. Reka turabe hajya mu Bakolosayi 3 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4 naho Vamos ver em Colossenses capítulo 3, ukuntu twifatanya na Kristo. como nos unimos a Jesus Cristo. Wahabonye dusomere n'ingoga. Bakolosayi 3 Colossenses capítulo 3, umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Capítulo 1, versículo 4. none rero asangwa arazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari, abyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima biri hejuru, ntimwishire ku biri mw'isi. Amen. Umurongo wa 3 kugeza kuri 4. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Amen. Amen. Colossenses capítulo 2, versículo 1 até 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra,
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Amen. Ngira ngo aya majambo murayumva neza kwasa najya duhejeje gusoma. Pode perceber que essa Palavras que acabamos de ler são semelhantes a Yatanguye avuga ngo none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo. Ijambo twari duhejeje kubona hariya mu Baroma. Então ele começa a dizer, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, Ngo murondere ibiri hejuru yo Kristo ari. buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está. Ama hariho ijambo rikomeye ngaha ku murongo wa 3. E uma palavra bem forte aqui no versículo 3. Kuko mwapfuye Porque já estáis mortos. kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amen. Amém. Sinzi ko mwumva ubu buremere bw'iri jambo. Não sei se sentem o peso. Ni ukuvuga ubugingo bwacu aho Kristo ari niho buri. Quer dizer que a nossa vida, onde Cristo está, é onde a nossa vida está. Amen. Turi mu isi niko É verdade, estamos no mundo, tugendagenda mu isi dukora ibikorwa byacu nk'ibisanzwe, andamos no mundo fazendo os nossos ariko trabalhos, ubugingo bwacu mas a nossa vida buri kumwe na Kristo. está com Cristo. Aho Kristo avyagiye natwe niho turi mu yandi majambo. Amen. Cristo está sentado, é onde nós estamos, em outras palavras. Twaravuze iyo turiko turavuga abantu bariko baravuga umuntu Nós dissemos para as pessoas falam do homem ser humano. baravuga bose mu makiriture yose baravuga ko umuntu atari uyu tubona ariko ari umuntu w'imbere, sibyo? Todas as culturas dizem que a pessoa não é essa que nós vemos fisicamente, mas essa é interior. Kuko iyo umuntu amaze kubaho sinzi ameze ukundi kuntu baravuga ngo ujya se umuntu kandi agenda quando a pessoa já se comporta De outro jeito, dizem que aquele não é pessoa, ele é assim também. ni ukuvuga umuntu ariko aravugwa ni uyu muntu w'imbere, uyu rero ni wabana na Kristo. Quer dizer que a pessoa que está sendo dita ali é essa que está dentro, essa que vive com Cristo. Iri ni ibanga rihambaye cyane kuba Kristo. Esse é um grande segredo para os cristãos. Amen. Amém. Ryona dutuma tudatinya ikintu na kimwe ngaha mu isi, Isso até pode nos fazer não termos medo de nada aqui no mundo. kuko tuba tuzi neza ko ubugingo bwacu ntiburaha ntibuherera. Porque logo entendemos muito bem que a nossa vida não está aqui, não termina. Naco gituma Yesu ariko arasengera abigishwa biwe Por isso que mesmo Jesus falou, canke abiwe bose n'abazokwizera, kuko yavuze ngo sinsabiye aba ariko n'abazokwizera ku bwabo. quando orava para os outros também queriam crer, porque ele disse, não oro só para os crentes, mas para outros também que vão crer. Yavuze ngo sabisi Ele disse, não os do mundo. nkuko nanje ntari uw'isi. Amen. Não sou do mundo. Urumva yarazi neza ko tuzoba turi kumwe nawe n'imbere y'uko aduzwa mu ijoro, Ele sabia muito bem que nós estaríamos com ele. ariko rero arasaba ngo singusaba ngo bukure mu isi. Twarigejeje iri jambo Mas depois que ele ainda pediu, ainda orou, dizendo, não te peço que os tires do mundo. ngo niryo sengesho Yesu atadusengeye ko dukurwa mu isi. Ibyo Yesu ntabyo yigeze Nós adusengera, devemos estar nesse ensinamento. Jesus não orou pedindo, ariko yadusengeye ngo ubarinde wa mubi. Amen. mas orou para nós, dizendo que nos proteja, que nos proteja do mal. Nuko rero Então, é, ni uburyo bubiri bwo gushushanywa na Kristo canke bwo kwifatanya na Kristo são essas duas maneiras de ver esse mu rupfu no mu kuzuka kwiwe, na sua ressurreição. kandi no kubana nawe iyo ari mu bwami bwo mu ijuru tuba turi kumwe nawe. E também viver com ele no reino. Ni ukuvuga ubugingo bwacu niyo bunyegejwe. Quer dizer, não está escondida a nossa vida. Ku bw'iyo mpamvu rero, Por esse motivo, então. amen, Amém. ngo murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari, Buscar as coisas que são de cima onde Cristo está, avyagiye uburyo bw'Imana. assentado lá desta Deus. Mushire imitima ku biri hejuru, Pensar nas coisas que estão de cima ntimuyishire ku biri mu isi. e não nas que são na terra. Amen.
ibi nibidusabwa kugira ngo twezwe amwe. As coisas que não são Ko twavuze ko muri uku kwezwa Quer dizer que nessa santificação turondera gusa na Yesu. nós procuramos ser iguais ou semelhantes a Cristo. Kurondera gusa na Yesu rero bimwe mu bisabwa Então, procurar ser igual a Cristo dushira umutima iyo ari. é colocar o coração onde ele está. Amen. Tukamenya nk'uko dukunda kubyigishwa yuko ngaha turi ngaha nk'abambasaderi, E fazermos como os irmãos nos ensinaram. ariko igihugu c'iwacu nk'uko tuza kubibona ni hehe? Ni mu ijuru. Mas a nossa terra onde é no céu. Umuambasaderi yari mu gihugu kanaka, Um embaixador, quando está num certo país, ibyo akora byose abikora yisunze itegeko nshinga ry'igihugu yavuyemo. tudo que ele faz baseando-se na lei ou ordem do seu país. Amen. Amaze kuja mu binyuranye n'itegeko nshinga ry'igihugu ciwe canke n'iry'igihugu camutumye, baca bamukurayo canke biba bimunaniye. Depois de fazer, ou se fizer coisas que não estão de acordo com a lei ou regra do seu país, logo eliminam, dizendo que não conseguiram. Amen. Iki rero ni kimwe mu bitwerekana muri uru rugendo turimwo w'ukwezwa. Então, isso é uma das coisas que nos mostra nessa nossa caminhada. Kwifatanya na Kristo Unir-se a Cristo mu buryo bwo gupfa kwiwe no kuzoka, na sua morte e ressurreição hama kandi no kubana nawe e conviver mu buryo bwo gushira umutima iyo Yesu ari, iyo duhaye tuje. colocar no nosso coração o pensamento onde Jesus Cristo está. Amen. Hanyuma rero Então, ubushize natanguye mvuga nti kuba umwana w'Imana na lição passada eu comecei dizendo ser filho de Deus. Amen. Amém. Kuba umwana w'Imana Ser filho de Deus. bisaba ko umuntu agenda nk'umwana w'Imana nyene. Amen. Ser filho de Deus é necessário que alguém ande como filho de Deus. Mu yandi majambo tubivuze mu kigeranyo kigaragara, Em outras palavras, falando de forma mais visível, mw'isi y'uno munsi no mundo atual, tuvuge nk'ahantu hakiri abami, digamos, em sítios onde ainda há reis, umwana w'umwami filho do rei, na cane cane uzosubirira umwami muito mais substituir uwo bita ngo ni prince héritier azosubirira umwami, o príncipe do que vai substituir o rei. yaba afise ukuntu agenda. Então, ele tem comportamentos, Amen. tem maneiras, Yaba afise ukuntu yigishwa, tem formas que ele vai ensinar. hariho ibintu atabwirizwa gukora, Tinham coisas que ele não deveria fazer. kandi nubaza n'ubu ahakiri ubwami nuko bimeze. E acredito que até hoje, atualmente, Ntashobora kwifata nk'abandi bantu basanzwe. não pode se misturar com outras pessoas. Kubera iki? Ariko ategurirwa Porque está sendo preparado kuzokora igikorwa gikomeye. para fazer grande obra. Amen. Kandi muri ibyo acishwamwo, E nessas coisas, ele deve subir. na cane cane iyo akiri muto, Muito mais quando ele é mais novo. ntimugire ngo biba byoroshe. Não pensem que é fácil. Oya, duhora twumva abana benshi b'abo bami babivamwo, Nós ouvimos crianças kuko abona umenga no kumuhohotera, no kumubuza liberté, porque eles viam isso como proibição à liberdade. kuko ntaba arabona neza iyo ariko arajya canke ico bamushakira. Porque ele ainda não vê muito bem onde está aí ou o que querem dele. Amen. Ariko rero kubera ababa baramuvyaye canke ababa bamushinga baba bazi ico abwiza kuzomarira ubwami, Mas porque os que o nasceram sabem o que ele deve fazer ou deve fazer no reino. bamushira mu makondisio adashobora kwidegemvya. Então eles se colocam numa condição em que ele não pode ter liberdade. Amen. Twovuga nko kumushira mu bihano. Que podemos considerar dizer que é colocar. Imana idufashe cyane. Bibiliya hariya mu Baheburayo bivuga neza. A Bíblia aqui em Hebreus fala Ntivuga ko ari igihano ko mutera, ariko ivuga ngo ni igikangiro. a Bíblia não fala que é um castigo. Ntituza gusoma hose, ariko muraza kwisomera mu Baheburayo 12 Hebreus capítulo 12, ku murongo uhereye umurongo wa 3
partir do versículo 3, ushobora gusoma kugeza ku murongo wa 13. Hari amajambo akomeye cyane. versículo 3, há palavras muito fortes. Amen. Amém. Aha ubu yandikiye Abaheburayo Escreveu para Hebreus, yariko arababwira ku bijyanye no guhamwa. ele estava a lhes dizer com relação à perseguição, Barimwo ababwira ingene bakwiye kubyifatamo. e ele lhes dizia como eles deviam se comportar ou aguentar. Umurongo wa 3 yakoresheje rya jambo nyene tubonye mu Bakorisayi ngo nuko mushire imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye, bityo abanyabyaha bamuharirije ntimucobogore, ntimudendebukirwe mu mitima yanyu, ngo ntimuragera kukuvishwa amaraso murwanya icyaha. Aqui, versículo 3 e 4 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ku murongo w'indwi naho havuga ngo ico mukwiye kwihanganira no gutozwa indero nziza, Imana ibagira nk'abana bayo, n'umwana ki adakangirwa na se. Versículo 7 diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Amen. Amém. N'amajambo kumbure agoye gutahura, São palavras que talvez são um pouco difíceis de entender, na cane cane turiko turavuga muri iki cigwa c'ukwezwa. muito mais nesta missão mesmo da santidade. Ariko nimwasoma neza iki gice, Mas se lerem bem este capítulo, murabonamo ko ubu yandikiye Abaheburayo verão muito bem que este que escreveu aos Hebreus, yariko ababwira yuko guca mu marushwa ele estava tentando dizer que passar pela canke mu bihe bikomeye ou momentos difíceis ari bimwe mu vy'Imana ikoresha kugira ngo abantu bashize gutunganywa, abana bayo batunganywe rwose. é uma das coisas que Deus usa para que os seus filhos possam se preparar mais e mais. Amen. Mu yandi majambo twogeranya ni nk'ugupima canke tuvuge ni nka teste Em outras palavras, podemos considerar isso como um teste. yo kuraba ukuntu kwa kwizera kuvuga ivyizigiro dufise mu Mana ko biri muri twebwe koko. Para ver se aquela esperança que nós temos ou dizemos ter em Deus, se temos de verdade em nós, Kugira ngo Imana kumbure irabe ko turiko turakura, para que Deus teste se estamos a crescer. Imana idufashe cyane. Deus ajuda. Umwana iyo ariko arakura A criança quando está a crescer, hariho ibintu byinshi acamwo, há muita coisa na qual ele passa. kandi muri ivyo bihe acamwo si vyose vyiza. E não são todos esses momentos pelo qual ele Kuva passa. agitangura kwiga kwihindukiza aho bamuryamitse Desde que ele começa a aprender a virar, onde ntibiba vyoroshe, hari igihe yihindukiza nabi agakoroka. às vezes ele vira mal e cai. Iyo atanguye kwavura naho nuko nyene arababara ku mavi, Quando começa a caminhar, é assim mesmo, sente dor no joelho. yatangura agahaguruka agatemba, E quando começa também a levantar a cara, atanguye kugenda murabizi ingene bigenda. sabe como Ivyo byose ni ivyo umwana acamwo kugira ngo azoshike umuntu ashobora guhagarara agende n'amaguru yiwe. Então, tudo isso são coisas que a criança passa para poder até chegar no momento a fazer para que N'abana b'Imana rero hari igihe duca muri ivyo bihe. Então, nós, os filhos de Deus também, às vezes, passamos por este. Amen. Kugira ngo dushike ku rugero rwo gusa na Kristo koko. Para que possamos chegar a nível, a uma fase de sermos semelhantes a Cristo. Mwibuke twabonye yuko kwifatanya na Kristo hari ukwishushanya we muri kwa gupfa ku musaraba, gupfa no kuzuka kwiwe, Unir-se a Cristo, nós falamos que é aquela semelhança que é a morte. ariko tukabana nawe kandi no mu bwiza bwiwe, guhanga amaso ibiri
ibiri hejuru canke ivy'iwacu tuja mu ijuru, mas também viver com ele, colocar os nossos pensamentos nas coisas que são em cima. tuvuze muri make rero Então, é poucas palavras. kwezwa A santidade bisobanura kubandanya quer dizer continuar ukizwa sendo salvo, canke gushira mu bikorwa ugukizwa. ou colocar em prática a santidade. Amen. Gushira mu bikorwa ugukizwa. Colocar em prática a salvação. Amen. Amém. Hariho amajambo Pawulo yavuze, A palavra de Paulo diz, tubasome twihuta mu Bafilipi, Paulo escreve rapidamente em Filipenses, nazi ko twize kuyavuga ko ariko turasoma imirongo nk'ibiri gusa. Abafilipi 3 umurongo wa 13 n'uwa 14. Filipenses capítulo 3, Abafilipi igice ca 3 umurongo wa 13 na 14, adusomere bayahabonye. Bene data, jeho ubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko icyo nkora nibagira Ni iki kimwe ico nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi shingira ibiri imbere, mbandaniriza gushika aho utanduranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu, uwo wo kuja mu ijuru. Amen. amen. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amen. Aho usomye ku ndanzi y'amajambo uhereye muraza gusoma mugoma muhere hariya ku murongo w'indwi havuga ngo uko Pawulo yakobeje ngo afatanye na Kristo. Amen. Pode partir lendo essas palavras, no versículo 7, que diz, mas o que para mim era grande, reputei pedra por Cristo. Pawulo ngaha atwereka ukuntu abandanya. Paulo aqui nos diz como ele continua. Amen. Amém. Ubwe yavuze ati bene data jeho kubwanjye sinibwira ko maze kugifata. Ele aqui fala, pessoalmente, dizer, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Amen. Amém. Ariko avuga icatumye ahamagarwa. Aqui ele falava o motivo pelo qual foi chamado. Twarabonye ko mu Kristo wese haba igihe cyo guhamagarwa. Nós vimos que qualquer cristão, todo cristão tem um tempo. Amen. Tem o seu tempo. Ahamagaje agakurwa mu bandi akagirwa inyego canke akaba umuntu ashiriweho gukwiza ishimwe ry'Imana. Então ele era tirado dos outros e torna-se uma pessoa que está ali para concluir. Pawulo rero yavuga ati icatumye mpamagarwa sindagishikako. Paulo diz que o que me chamou, o que me fez ser chamado, eu não alcancei. Ariko akamenya ko abwiza kugishikako. Mas ele sabe e entende que deve alcançar. Ngo hariho igikorwa kimwe akora. Mas há uma coisa, uma obra que ele Bagira faz. gute? Yibagira ibiri Ele esquece inyuma. as coisas que estão atrás. Hanyuma akagira gute? E ele faz o quê? Agashingira ibiri imbere. E ele avança para as que estão adiante dele, ou à frente. Ku murongo wa 14 ngo akabandaniza gushikaho udutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro muri Kristo Yesu. Amen. Ele diz, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Iki nico gikorwa kibandanya mu buzima bw'umukristo. Então, essa é uma obra contínua na vida do cristão. Mu yandi majambo
ni igikorwa kibandanya gituma imyifato yacu isa n'abo turi muri Kristo Yesu. Em outras palavras, uma obra que continua para que os nossos Isa n'abo turi muri Kristo Yesu. para que as nossas obras sejam como nós somos em Cristo Jesus. Kandi ubiravye nk'uko Pawulo yagenda abivuga, ego n'ukuri umuntu aragira ico akora, E vendo como Paulo disse, sim, a pessoa faz alguma coisa, tem algo a fazer. ariko n'igikorwa umuntu atishoboza ni igikorwa gikorwa na mpwemu yera mu buzima bw'umuntu. Mas tem uma coisa que a pessoa não faz por si só, é uma obra que o Espírito Santo possibilita ou capacita a pessoa a fazer. Niwe adushoboza kugira ngo umuntu abandanye gukura muri Kristo canke kurushiza gushushanywa na Yesu Kristo. Faz com que a pessoa cresça em Jesus Cristo ou continue na semelhança de Jesus Cristo. Aha twosoma ntiduza kwasoma ariko mwandike Abatesalonike ba kabiri 2:13. Mas 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Hanyuma na Petero wa mbere 2:2, Depois 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. na Petero wa kabiri kandi 3:18. Segunda epístola de Pedro capítulo 3, versículo. Aha hose hatwereka ukuntu Imana ikorera ibyo muri twebwe kugira ngo turushirize kubandanya. Todos esses títulos mostram como Deus trabalha outras coisas em nós para que possamos, como sigamos, continuar. Amen. Muri Petero wa mbere canke wa mbere gice ca kabiri ku murongo w'9. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Hajya tubona nyene abizera nós vemos os que creem, twarobanuwe nós fomos escolhidos. canke twakuwe mu bandi bantu kugira ngo dukwize ishimwe yaduhamagaye. Ou então fomos tirados dos outros Ibi tukabigaragaza ingene tubayeho muri ino si. e nós mostramos isso, evidenciamos isso na nossa forma de viver neste mundo. Amen. Kuko twarabonye ingene twarobanuwe kuba gutsindanishirizwa, Porque nós vimos como fomos escolhidos por causa da justificação, ariko amajambo y'Imana menshi mas muitas das palavras atwereka ko inyuma y'ivyo hari ibigomba kugaragaza uko kurobanurwa, aho twakuwe n'aho twashizwe hariho ibintu bibwiza kutugaragaza yuko hari aho twimukiye. elas mostram que depois disso temos que mostrar, né? Bigaragaza yuko hari aho twavuye hari n'aho twimukiye. Fazer coisas que mostram que aonde nós fomos tirados e onde fomos colocados. Mu yandi majambo si ukurobanurwa gusa ntibikwiye, Não foi só ser escolhido. ariko tugomba kubaho canke kugenda nk'abarobanuwe canke nk'abatoranijwe nyene. Mas devemos andar também como escolhidos mesmo. Nk'uko tubibona usomye mu Banyefeso 4 ku murongo wa mbere. Como nós vemos em Efésios, capítulo Amen. 4, versículo 1. Aha muri ibi bice byose dusomye Em todos esses versículos que nós lemos, biboneka ko twahamagawe canke twarobanuwe kuba abana b'Imana, mostra muito bem que fomos chamados, escolhidos para ser filhos de Deus. hama rero tukabwirizwa kubaho nk'uko bibereye nyene abana b'Imana, iryo ry'ihamagarwa ryacu. Devemos viver como é justo mesmo para os filhos de Deus. Amen. Iki nico twahereko tuvuga Nós começamos a dizer, mu ntambuko y'ukwezwa, nesses passos da salvação, ni ukuvuga ni ukwezwa kugaragarira mu bikorwa. quer dizer que é uma santidade que mostra-se pelas obras. Amen. Pelas obras. Canke mu myifato. Ou então nos comportamentos. Aha twarabivuze ko si ukuvuga ko umuntu akora ibyo bikorwa bitegetswe, Nós já dissemos que a pessoa não faz essas obras porque vive. ariko abikora bivuye mu kiri mu mutima kuko yiyizi ico ari cyo, Mas ele faz isso sem do coração, porque ele reconhece, sabe que ele nk'umwana wo mu rugo. como filho da casa. Amen. Ibintu rero twovuga ko novuga nti biranga ukwezwa Então, as coisas que eu posso dizer que
identificam a santificação. hariho bwa mbere nk'uko twabonye igikorwa ca mpwemu yera. Então, primeira coisa, como nós vimos, a obra do Espírito Santo. Hari aho mu Batesalonike 5:23 A Tessalonicenses, capítulo 5, Pawulo yariko avuga ngo Imana ngo izigama abantu kugira ngo bazosange impwemu n'ubugingo n'umubiri byose vyejejwe. Amen. Impwemu, umubiri n'ubugingo. Reka dusome. Soma Abatesalonike ba mbere 5:23. Kumbure ko bitahura. capítulo 5, versículo 23. kandi Imana nyenamahoro abe ariyo ibeza bose, kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Amen. Amen. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen. Aha tubona vya bice canke vya bintu bigize umuntu Nós vimos aquelas partes que compõem o homem, ngo bisangwe bitagira iki umugayo. que sejam conservados e irrepreensíveis. Iki ni kindi kitwereka ukuntu Imana Essa é uma outra coisa que nos mostra como Deus ntiyitaho mvuga iki umutima w'umuntu nk'uko abantu benshi bagomba kubyigisha. ele não atenta muito ao coração do homem como muitas pessoas costumam ensinar. Ariko umuntu wese Mas toda pessoa, aha tubonye ngo impwemu, aqui nós vimos ubugingo n'umubiri e corpo, ngo bize bisangwe bimeze gute? que sejam como, Bitagira umugayo. que sejam conservados, Mu yandi majambo vyejejwe. santificados. Muri iyi ntumbero yo gushushanya cyangwa yo gusana Yesu, Então, nesse foco, nesse âmbito, ni ukuvuga ko tugomba gusana Yesu kurya nyene Yesu nawe twamubonye. devemos ser igual a Cristo, assim como nós vimos Cristo. Amen. Kuko umuntu yokwibaza Porque a pessoa pode se questionar, gusana Yesu, ishusho ya Yesu tugikura he? ser igual a Cristo, a imagem de Cristo, nós tiramos de onde? Amen. Ibyo aribyo byose ijambo ry'Imana ntitubwira ngo tumere nka, kuko Yesu yari Imana. Em outras palavras, bom, a palavra de Deus não nos diz para ser. Rero gusana Yesu ntituca tuba Imana nk'uko Yesu ari Imana. Jesus era bem Deus. Gusana Yesu ntituba tuba Imana nk'uko nawe ari Imana. Então, ser igual a Cristo não é ser Deus. Ariko gushana Yesu no kubaho turongorwa n'Imana canke turongorwa n'ijambo ry'Imana nk'uko Yesu nawe yarongorwa n'ijambo ry'Imana. Semelhante a Jesus Cristo é ser dirigido pela palavra de Deus. Assim Ibi como navyo Jesus era dirigido pela nibyo dusanga mu ijambo ry'Imana ku byavuzwe kuri Yesu mu butumwa bwiza, Então, isso é que nós encontramos na palavra de Deus, e que foi falado acerca de Jesus. canke ku bamwizeye ku ntumwa za mbere ingene babayeho berekana ishusho ya Yesu. Ou então, para os primeiros discípulos, eles que viveram mostrando a imagem de Amen. Jesus. Mu guheraheza Então, para terminar, ndabona umwanya uragiye. vejo que o tempo já se vai. Hariho ukuntu tubona yuko kwezwa Então, tem uma maneira que nós vemos que é a santificação. iyi ntambuko igira kabiri mu gakiza Então, essa segunda parte, esse segundo passo na salvação, bidusaba kugiramwo uruhara. nos pede muito foco. Iki ni ikintu kirimwo ibihari byinshi cyane mu bantu biga iby'ijambo ry'Imana. Então,
Então, isso é uma parada que tem muitos ramos, as pessoas que aprendem com ko isso. bamwe baca bavuga tuvuze ko tubigiramo uruhare no kuvuga ko bwa buntu atabukihari, Porque dizer que temos alguma participação nisso é assumir que não existe mais aquela graça. ariko mu majambo twasomye Pawulo yarabitubwiye neza ukuntu ko afite icyo akora kwibagira ibiri inyuma agashinga amaso ibiri imbere. Mas nas palavras que nós lemos, Paulo disse que ele esquece ou ignora as coisas que estão atrás, coloca nas coisas Urabye no mu Baroma ndazi ko muhamenyereye, que estão à frente. mu Baroma igice ca 12 Romanos capítulo 12. usoma ijya parti yose kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12, Quando lês toda aquela parte, turabona ukuntu Bibiliya idusaba ngo gutanga imibiri yacu nk'iki, nós vemos que a Bíblia nos diz: dar o nosso corpo como nk'ibimazi bizima bihimbara Imana. como sacrifício vivo que agrada a Deus. Bisobanura ko tutabwirizwa kuba nk'abandi bose badukikije, Quer dizer que não devemos ser iguais a ariko hariho uburyo tubwirizwa kwitwara nk'abana b'Imana nyene. Há uma maneira que devemos nos comportar como filhos de Deus. Niho Bibiliya ivuga ngo muhinduke rwose. E aí onde a Bíblia diz: transformei. Amen. Mu yandi majambo guhinduka rwose niko ni ukwezwa. Em outras palavras, transformar-se todavia é ser santo. Amen. Santificado. Reka tube tugarukirije ngaha, Vamos terminar por aí. ariko umure mu gusozera Mas, para concluir, para terminar, ubukurikira tuzovugana muri make imbere y'uko dusozera. próxima lição vamos Umure tuzoca ko turabe ibibazo byinshi abantu bibaza nimba kwezwa canke kuba bera rwose tukiri mu isi nimba bishoboka. vamos falar um pouco dessa questão que muita gente que diz: será que é possível ou ter santidade total estando na terra? Canke kwama ivyamwa Bibiliya ivuga ibishaka kuvuga iki? Ou então dar frutos que a Bíblia diz, o que isso quer dizer? Yesu abahezagire. Jesus abençoe. N'aya majambo